Runani Burundi bwa bose rurashikirije abarundi n'amakungu umwitwaririko rufise ku bukene bw'igihugu cacu kirimwo n'inyishu zibereye zo guhangana n'ubwo bukene. Igihugu cacu cugarijwe n'ubukene butagira izina burangwa cane cane n'itituka ry'agaciro k'ifaranga ry'igihugu, ubukene n'iduga ry'ibiciro vy'ibintu vyankenerwa nk'ibinyobwa vya bararudi, ibifungurwa, umwavu w'ikizungu, imiti n'ibindi. Ubwo bukene burabangamiye cane cane abakozi ba leta kubera yuko imishahara yabo iguma hahandi kandi ibiciro vy'ivyankenerwa biguma biduga ku munsi. Urunani Burundi bwa bose rurahumuriza abarundi ko buno bukene igihugu kirimwo atari ubwome kandi ko rwiteguye kuzana indinganizo shasha mu vy'ubutunzi izotuma imibereho y'igihugu n'abanyagihugu isubira kunaguka. Iyo ndinganizo Runani Burundi bwa bose ifatiye ku ngingo zine nyamukuru: gushiraho ubutegetsi bufise ishaka n'ubushobozi vyo guteza imbere igihugu n'abanyagihugu. Uwo ni umuvugizi w'Urunani Burundi bwa bose, imigambwe nyene yarishize hamwe kugira ngo ihurize hamwe nyene ingufu mu bikorwa bigendanye nyene n'imyamamazo n'ibindi bigiye bitandukanye kumvo zo kugira ngo barabe nyene ko botahukana ibibanza bigiye bitandukanye mu matora yimirijwe ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Abangaba ngira ngo marazi ko aribo bari barashize nyene muri urwo runani umushinga amateka Honorable Agathon Rwasa ariko umugwijejwe gutunganya no gutegura amatora ngaha mu Burundi nyene seni bagaca barabyanka bakavuga yuko nyene bitokunda. Uyu yitwa Kefa Niyibizi arahejeje gushikiriza byinshi bigiye bitandukanye nyene kubyo bakuriye nyene kuba bozokora kugira ngo igihugu gisubire nyene kumera neza cane. Mu majambo yiwe yavuze yuko nyene hakwiriwe kubaho kugwaho ubu butegetsi bwa CNDD-FDD, ati ubutegetsi bwa CNDD-FDD ni kimwe rero mu byozana kubukuraho rero nyene ni kimwe mu byozana impinduka rero mu Burundi. Uyu ni Kefa Niyibizi aragira ati guhindura ubutegetsi bwa CNDD-FDD hakaza ubutegetsi bufise ishaka ryo guteza imbere igihugu n'inzira rero imwe n'inzira imwe rero yotuma ibintu bihinduka mu Burundi nk'uko rero nyene bishikirizwa n'Urunani Burundi bwa bose. Abangaba baramaze igihe bagaragaza ndetse nyine bakanerekana yuko gushika uno mwanya ibintu nyine bigomeza biramira nabi cane ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi, ku buryo kugeza uno mwanya abatari bakeya bakomeza kugenda bagaragaza neza yuko igihe ibintu bikomeza kugenda biramira nabi nyine bishobora kuzotuma mu Burundi hasubira kwaduka izindi njyane zigiye zitandukanye nk'uko bikomeje kugenda bigaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda atujya bivuga. Turagaruka kuri byinshi ku majambo uyu yaje kugenda aravuga nyine uyavugira Runani Burundi bwa bose. Twiheje muri rusange kandi ugwaruka rwo mu Burundi nta kazoza rubona imbere yarwo, reka nta n'umunyepolitike ariko ategura akazoza kabo. Uravye ugwaruka rwacu nyine rusa n'ururushe kandi n'ubundi biratahuritse nk'uko byose bigaragara. Kumara imyaka irenga 15 wicaye ku ntebe nyine y'ishuri hamugashikira nyine mu bushomeri, abavyeyi warabakokoye nyine n'uduhera bari kwifashisha abandi nyine bakatugushyiraho nyine uri kuriga utwo batunze kugira ngo umwana bikunde nyine yige, waheza ugaca wicara muhira nyine imyaka irenga 10 ushomereye. Nukuri rero birababaje cyane. Ibi ni bimwe rero mu byo abandi banyepolitike bamwe ngaha mu Burundi bavuga yuko nyine bikuriye kuba byohinduka, ndetse bakaba bakomeje gusaba nyine ubutegetsi bwa CNDD-FDD nyine nk'uko bigaragara ko bwotanga imihoho kumva zo kugira ngo ibintu bice biramera neza ngaha muri kino gihugu c'u Burundi. Hari bamwe bakomeza kugenda bavuga yuko nyine uburongozi bukuru bw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ari bumwe rero mu bigira uruhare rukomakomeye cane mu bikorwa bigendanye nyine na cane no gutuma ibintu bikomeza kugenda biramera nabi cane mu Burundi, maze aho kugira ngo nyine abo ngabo babashe kuba bojyanwa canga se babashe kuba nyine boshyirwa mu mirimo canga se ngo bashakirwe kazoza keza, nyine bararungikwa mu mbonera kure mu mabi agiye atandukanye
ibikomeje kugenda byamaganwa n'abatari bakeya. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi nga mu Burundi barasaba umukuru w'igihugu c'u Burundi gutanga imihoho, bitaba ivyo ngivyo nyene bakaba bashobora kuba botegura ikudeta nk'uko bigaragara. Bivugwa yuko kandi n'ubundi nga mu ndongozi nkuru z'igihugu c'u Burundi naho haba hari imigambi ikomakomeye cane yo kugerageza gutembagaza ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Turagaruka no kuyandi makuru akomeje kugenda avugwa hirya no hino mw'isi. Mwiriwe neza mwese bakomeje kugenda muradukurikira muri uno mwanya, ikaze kuri mwebwe mukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu tubategurira ndetse tukabashikiriza nga kuri no mubonesha kure yacu aina yanyu ya Burundi News TV. Burundi News TV ni mbonesha kure imwe rudende ibandanya kubategurira ndetse no kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta kandi agezwe ko ariko aravugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi n'ibindi bigiye bitandukanye. Kaze kuri mwebwe muri ko muradukurikira mukanatwumviriza kubaherereye nga mu Burundi, abadukurikira kandi muherereye mu bindi bice bigiye bitandukanye, abari mu makayitsi amwe namwe, abari mu maprovince amwe namwe, abari no mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, mwese turabifuriza kumererwa neza, turabifuriza amaro y'Imana cane. Kaze kuri mwebwe mutwumviriza muri mu karere k'ibiyaga binini, abari mu makungu ya kure mwese turabifuriza ibihe byiza. Ikaze turabira hamwe idonido ryayo makuru akomakomeye cyane. Reka ndagusabe nimba bwa mbere senganyine upyonde kwanditse sabone kugira ucoronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe gatanu kuri gatanu. Urashobora nyine kandi gutanga ibyumviro byawe nyuze nga muri komanteri, ndetse ibiganiro byacu urashobora no kubisangiza ku nshuti zawe kugira ibintu bice biramera neza cyane. Kaze kuri mwebwe mwese nyemerera amakuru n'ibiganiro byacu nyine tuyatangurire nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi nga muri kino gihugu c'u Burundi nyine barakomeje kugenda bamaganira kure ibikorwa rero nyine bya CNDD-FDD nkuko bakomeza kugenda bagaragara cyangwa se nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Barashimika bavuga yuko rero CNDD-FDD ikwiye kuba yotanga imihoho byanze bikunze, ndetse bitaba ivyo ngivyo nyine agacara tegurwa ibindi bikorwa nyine bishobora kuzotuma ibintu birahinduka nga mu Burundi. Aba bamenyesha yuko kandi hashobora gutangura ibikorwa bigendanye no gutegura ikudeta rikomeye cyane, ndetse bakanavuga yuko ubu butegetsi mu gihe butohinduka canke ngo butange imihoho nyine bishobora kuzotuma Uburundi busubira muri kahise nkuko byogenze muri za 2015, abantu benshi bagapfa abandi bagaca baratizabo. Usibye abanyepolitike bamwe bamwe rero bakomeza kugenda bamaganira kure ubundi bakanenga imigambi ya CNDD-FDD, urunani Burundi bwa bose nabo baramenyesha yuko nyine bakomeza gutegwa impungenge n'ibikorwa by'umugambwe CNDD-FDD, maze bagatanga inyishu rero ku bibazo biriko biribonekeza nga mu gihugu c'u Burundi. Bakavuga yuko nyine ubutegetsi bwa CNDD-FDD buramutse butanze imihoho nyine bugaca buravaho nyine hakajyaho ubundi butegetsi bishobora kuba byogira icyo bitanga nyine bigaca birahindura ibindi bintu. Ibi ni bimwe rero mu bishikirizwa na Kefa Niyibizi, akaba ari umuvugizi urunani Burundi bwa bose ahurikiyemo imigambwe igitandukanye yarishize hamwe nyine kugira ibashe kuba iyo hangana nyine mu matora yimirijwe mu Burundi. Yarageze ati guhindura ubutegetsi bwa CNDD-FDD hakaza ubutegetsi bufise ishaka ryo guteza imbere igihugu, ni inzira imwe rero yotuma ibintu bihinduka nga mu Burundi nkuko bishikirizwa n'urunani Burundi bwa bose. Kefa Niyibizi avugira nyine avuga ko rero ubutegetsi bwa CNDD-FDD aribwo bwakwegeye abarundi nyine mu bukene butagira izina, kuko rero nyine bwuzuyemo abaryi b'ibiturire n'abanyongeza nyine amatungo ya leta. Kubw'ibyo rero abarundi basabwa kuja hamwe nyine bakikura ko nyine ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Bamenyesha yuko kandi mu gihe bitaba ivyo ngivyo hashobora kuba hotegurwa ibikorwa bindi bigendanye nyine no kuba hotembagazwa ubwo butegetsi nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Mu kiganiro kubamenyesha makuru nyine co ku munsi wejo igenekerezo rya gatatu ndamukiza, urunani Burundi bwa bose rwaratanze umwihwezo rw'ibihe nyine Uburundi burimwo nyine muri kino gihe Uburundi bwimirije kwinjira mu matora y'abashinga amateka n'abagenama b'amakomine kuko byashikirijwe na Kefa Niyibizi avugira ugo runani. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD busa n'ubwananiwe gutora umuti rero ikibazo cy'igitoro cimaze igihe kinini cyane nga mu Burundi, ibishobora gutuma abanyamigambwe nyine batoroherwa nyine mu gihe cy'imyamamazo yimirijwe nga mu Burundi.
ku bwa Kefa Niyibizi ati ibintu bibandanyije nyine uku leta yo kwiga ingene rero yoshigwa ko nyine inzego zotowe kuko rero nyine basanga amatora adashoboka nyine bibandanyije kumera gutya nkuko bigaragara. Ikindi murunani Burundi bwa bose bashikiriza nuko rero leta ya CNDD-FDD ikwiriye kuvaho igatanga imihoho kuko rero nyine yarananiwe gutungana neza nyine gutunganya igihugu. Aha Kefa Niyibizi yerekana ko rero ubukene buzura inzara abarundi barimwe nyine bwaratewe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD kuko rero ubwo butegetsi bwuzuyemo abanyongeza amatungo ya leta n'abaryi bibiturire cane nyine nkuko bigaragara. Murunani Burundi bwa bose basaba abarundi nyine gufatana munda bakikuraho ubutegetsi bwa CNDD-FDD bazakaza ubutegetsi bufise ishaka ryo gutanga ikizere ku banyagihugu nkuko bikomeza kugenda bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Ibi byose kandi n'ubundi nkuko bikomeza kugenda bigaragara ni bimwe mu bintu nyine bikomeza kugenda birafata urundi rugendo nkuko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Ibi kandi biri uko nguko nyine mu gihe bivugwa yuko CNDD-FDD yoba yarananiwe gukemura ibibazo nyine bihanze ugwaruka mu Burundi, ibikomeza gutuma nyine ugwaruka rumwe rufata ingingo yo kujya gushakira amaronko hanze nyine mu bihugu bigiye bitandukanye byo hanze, ariko kandi akiyongera ko nyine kuba urugwaruka rwo mu Burundi rushobora kuja rurisanga mu mihari imwe n'imwe y'iterabwoba nkuko bigaragara. Bivugwa yuko rero hari ugwaruka rushika ku bihumbi bishika muri 2 nyene rumaze kwinjira muri Redi Tabara isanzwe irakorera mu buseruko bwa Republika Rusange ya Kongo kumvo z'ubukene, aho bivugwa yuko hangaha nyine bashobora kuba boronka amahera bagaca bararonka n'ibindi bigiye bitandukanye byonkenegwa nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Ibi biriko biraba kandi mu gihe ku rundi ruhande mu Burundi urundi rubyiruko rumwe na rumwe rwo muri CNDD-FDD nyene ruzwi nk'imbonera kure ruriko rurahabwa imyimenyerezo kugira ngo ruce rurarongekwa mu buseruko bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga yuko ibingibi atakintu na kimwe byogeza nyine kuri aba bategetsi canga se kuri urwo gwaruka nkuko biboneka, ahubwo bagaca barasigura ndetse bakanerekana neza yuko nyine hakwiriye kuba hatangingwa inyishyu, ariko kandi bakanavuga yuko mu gihe ubutegetsi bwa CNDD-FDD budakwiriye kuba bwotora inyishu y'ibibazo bihanze Burundi n'urubyiruko cangwa ugwaruka nyine bakwiriye kuba botanga imihoho nkuko byuma bigaragara. Twihweje nyine muri rusange ugwaruka rwo mu Burundi nta kazoza rubona imbere yago, eka nta n'umunyepolitike n'umwe ariko nyine arategura akazoza kabo. Urabye ugwaruka rwacu nyine rusa n'ururushe kandi niko bigaragara nyine rurarushe. Umwe yaragize ati kumara imyaka irenga 15 wicaye ku ntebe y'ishuri hama ugashikira nyine mu bushomeri, abavyeyi nyine warabakokoye n'uduhera bari kwifashisha nyine abandi bakadandaza utwo batunze nyine kugira ngo umwana bikunde nyine yige, waheza ugaca wicara muhira nyine imyaka irenga 10 ushomereye. Nukuri nyine birababaje cyane. Ibi ni bimwe bivugwa n'ugwaruka rw'abanyagihugu ndetse batavuga rumwe n'ubutegetsi, bagaca bagaragaza neza yuko nyine mu gihe ibingibi byakomeza gucya ugwaruka rwo kwisanga mu migwi itandukanye yo mu mitwe nyine y'abasoda kumvo zuko bashobora kuba boronka amafaranga canga bagaca barabeshywa, abandi bagakomeza kugenda barajya mu bihugu bigiye bitandukanye. Kandi biraca intege kandi abavyeyi ndetse n'urundi gwaruka ruba ruri inyuma kuko rero nyene ntibabona iyo bariko nyene baraja. Ibyo ntibiterwa rero nuko ugwaruka rwacu ari abanebwe, oya, kuko rero nyene turababona iyo bageze mu bihugu birimo rirakazi ingene bakorana umwete n'ubuzi, abandi bakengereye nyine. Mu bisanzwe nta gihugu na kimwe nyine kitagira abashomeri, ariko amareta aragerageza guhangana n'ico
kibazo. Naho rero nyine muri Amerika abashomeri barahari, ariko kandi kubera yuko amareta y'ibihugu nyine abayitaho abantu cane kandi akaba azikorera urwaruka arizo ngufu z'igihugu, babura ubuzi bwa leta, ariko kandi bakagwiza amasosiyete yigenga atanga akazi kugwaruka. Mu Burundi akazi koba kenshi cane, kuko rero nyine opportunity z'akazi mu Burundi ni nyinshi nyine, byishwe n'abanyepolitike barasize imbere politike yo gusonzesha abantu kugira babayoboke nk'uko bigaragara. Dufatiye akarorero kugwaruka ruyoboka rero umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi, mubona hari ico rero nyine basumbije abandi, ahubwo abenshi barononekaye nyine mu vyiyumviro, bizezwa ibitabaho nabo nyine bakajana navyo nyine, kuko rero atakundi bari bugire. Benshi barapfuye mu vyiyumviro bakibona ko nyine basumba abandi, batabirimwo nyine, bakishimira hejuru nyine y'inzego z'umutekano ugwanko rwinshi, kuko rero nyine badasangiye ivyiyumviro vya politike. Ubu ngubu bwose ni uburozi abanyepolitike bashira rero mu Burundi bwejo kubw'inyungu nyene zabo gusa, atari inyungu z'urwo rwaruka canke se z'igihugu. Shaka nyine shaka ubabayoboke gute udafise uwiwanyu nyine imbere, canke utange ibiturire, nta ntambwe nyine uzotera. Abana babigeme ngabo nyine baririrwa barazunguruka imihanda ngo nimbonera kure, bakarara baragenda ijoro ngo bariko nyine barakizura ngo bacunze umutekano. Abo bantu ejo bazovamo abapfasoni beza, kazoza kabo ntigashobora nyine guherera mu gukizura nyine. Reverend Ndikuriyo rero arafise abana, Perezida Evariste Ndayishimiye canke General Neva arafise abana, Ndabirabe nyine Grace arafise abana, General Prime Niyongabo umugaba mukuru w'igisoda c'u Burundi arafise abana. Nk'uko bigaragara abatwara umugambwe mu gihugu cose barafise abana, none ubwo abana babo nabo twovuga yuko nyine bo bari imbonera kure. Birababaza nyine bararara barakizura kugira ngo berekane akarorero keza abandi. Abo bantu kubera bigira ko nyine barakunda igihugu, abana babo bofashe iya mbere guhabwa zijya nyine nyigisho Reverend Ndikuriyo atanga mu mbonera kure zo gukunda igihugu, kuko rero abarundi barayamaze ngo uja gutera uburezi arabwibanza, kandi abana babo ni nabo nyine bazovamwo abategetsi. Ejo kubera iki Reverend Ndikuriyo nyine atabakundisha igihugu, akabona ko nyine yoja kugikundisha umwana wa Nyarucari cyangwa umwana wundi? None wewe woja kwigwigwa nyine utesha umwanya ugwaruka rw'abandi gute, abiwawe nyine bari ku ishuri mu Bufaransa, China, USA canke ahandi? Ubwo rukundo nyine ubakunda abagwita gute? Rwaruka rero rw'iwacu nta muntu nyine ubabujije kujya mu migambwe canke gukunda imigambwe, ariko nyine ubwenge bwanyu mvukanwa nyine muce murabukoresha neza. Bivugwa yuko abanyepolitike ba Afrika nyine bivugwa ko baba bagoye cane, mwebwe nyine mukoreshwa nyine nk'imitaka yabo ibakingira kugira ngo bashike rero ku ntumbero zabo gusa, bikika nyine ku bukene bo nyine babateje kugira bamuyoboke. Bo bari ku kazi kabahemba, namwe nyine muri gutakaza umwanya ngo bazobashikana imbere hehe se nk'uko bigaragara. Bamwe rero nyine mu bakomeje kugenda nyine barakurikiranira fibera muri politike y'u Burundi, baravuga ko bakomeje gutega impungenge n'ibikorwa bigiye bitandukanye by'ibonera kure, na cane n'undi rwaruka rwama nyine rurahendwa ngo nabanywanyi b'umugambwe, nyamara nyine atakindi kintu na kimwe bashobora kuba bo kwihitsa nk'uko bigaragara. Ibi birakomeza kugenda biratuma nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi hakomeza kugenda hagaragara ibintu bigiye bitandukanye, ku buryo rero nyine abatari bakeya nyine bakomeza kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko nyine ari ibibazo bikomakomeye cyane, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Ibi biko biraba kandi mu gihe mu Burundi imbonera kure ubu ngubu zotanguye akazi kazo nyine, akazi k'inkorabara, akazi n'ubundi k'inkora amaraso nk'uko bigaragara, ndetse nk'uko byanemejwe n'abandi bategetsi bagiye batandukanye cyane no muri ONU nk'uko babivuga. Abatari bakeya baranenga ibikorwa bya Reverend Ndikuriyo urongoye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kuba nyine akomeza kugenda arajujubya aba
bana nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Kugeza uno mwanya amakuru yegereye amakuru twakwiye kubegereye ubutegetsi bw'u Burundi aravuga yuko ibibazo bigendanye no gwaruka bikomeje gutera amakenga, mu gihe bivugwa yuko nyine barafashe ugwaruka rwinshi bararushira mu mbonera kure, ariko bivugwa yuko umuhari Reddit abarwanya ubutegetsi bw'u Burundi waba umaze kwakira nyine abashika ku bihumbi 200 nyine ngo binjire muri uwo muhari. Bivugwa yuko uyu muhari uri kugerageza kwiyubaka ku rugero rudasanzwe ku mvo zo kugira ngo ubashe nyine kuba wotera igihugu c'u Burundi, kuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Ese Evariste Ndayishimiye ariteguriye neza kuba yohangana n'ibitero by'uyu muhari nk'uko bikomeza kugenda bigaragara? Abatari bakeya nyine barakomeza kugenda bagira ubwoba narirya ingwano y'umari M23 ikomeje kugenda irasatira igihugu c'u Burundi cange imbibe z'u Burundi. Bivugwa yuko kandi mu gihe aba bategetsi bombi nyene ku ruhande rwa M23 no ku ruhande rw'u Burundi basanzwe badacana uwaka ngo murishobora kwaka nyine mu gihe M23 yo yaramaze gufata ibice byose byegereye ubutegetsi bw'u Burundi. Bivugwa yuko isa n'isa bojya barakozanyaho. Tubashimira bakomeza kugenda baradukurikira bakanumviriza amakuru n'ibiganiro byacu tubategurira. Tugaruke mu kanya turabira hamwe andi makuru akomeje kugenda aravugwa.